Oui, Dieu donne. Dis bon. Ah, ok. Ariko mumeze neza mwese hii. Ok. Mama gute? Ah, ok. Ok. Uti? Félicitations, hein. Yego vraiment. Mwari mwakoze ikibazo? Yego. Wago félicitations kweli kuronka akazi ubonye. Urazi yuko bitaba byoroshe. Warabaye umuntu w'umugabo wangu. Yego. Kabisa kabisa. Ngaha. Oyi ndabona bakwaye kwa Okay, ni hafi vraiment ni hafi yo muhira. Ndagatana kimwe. Yo chambre iri vide. Kandi urumva ko uracabikeneye kwa mahera ndazi yuko ati utabucaza. Reka nzoraba turaza kuvugana nta kibazo. Turavugana madame. Oya nta kibazo vraiment nta kibazo ahubwo félicitations encore une fois. Ego. Hama karibu vraiment karibu turahari. Ego. Hani. Uko nakumvije kera. Ugatwengukiyanura. Intwengu utaherutse kuntwengera. Sheri. Umuntu wayimutwengeye. Sheri. Karibu tuvugane sheri. Hari utuntu gumukora. No, karibu kwanza. No, karibu please. Je naho nicara. Ndaje mugabo mpaka turabisubiramo. Ko ntibiherera ngaha. Sheri. Ko washavuye nibiki? Ivyo byose turazi yuko acunda kugirira kibi. Ariko wewe ubona ko wahindutse. Uzi ukuntu muri nomisi wahindutse. No, reka kumbwira ngo turahinduka. Ibyo byose wuvugana n'abayigisi bawe. Nari nezerewe. Meze neza ko nemeje kumva inkuru nziza ivuye muhira. Abayigisi bawe. Wewe niba naraguhisemo sheri. Ni wowe nyine nta wundi. Uravyumva? Ivyo abayigisi no ex ni ex. En fait ni petit frère wanje. Petit frère wanje yari yarondiye akazi. Ndaramuguteye inkuru mudatse nturamubona ariko. Ndaramuguteye inkuru yari yaraheje amashuri. Arondera akazi biranka arapostura ahantu henshi biranka. Mugabo hari ishure shasha. Ishure shasha y'Abakenya yaje gutangura ino. Rero yarize ibintu bya pedagogie. Rero yakoze ikibazo. Telefone nyine uwaje umva ko ndatwenga nari ngiye nezerewe kuko urazi yuko niba ari ration niba ari pantaro niba ari iki ari ukuntu wasaga ariko ndamurungikira rero kuba yarose kuri jewe n'umunezero rero yari kasaba ikintu kibinyemeza ko ari we kuko itelefone murije kuvugana ubunyene amasaha y'abantu mose mwavuganiye yiyanditse ngaho washobora kumunyereka ko nimba mwavuganye washobora kunyereka amasaha mwavuganiye cyane ntabona nyene ko ari we. Sheri, kumega wariye karungu n'umuzi. Reka tuvyibuze ndamukwereka ariko nta kibazo. Bo banza unyemerere ikintu ngoma ndakubaza igitoya. Donc urumva ishure irigo ku metero amajana 3 uvuye ngaha. Ni ryashasha ubona yubatse hajyanye. Irimo kirakito. Kandi bazomuhemba neza. Rero acarabwira ati ko batarampemba amahera umva ntibashobora kuma atatangura gukora. Ona kimire misi yose yabiza muri nkameze tatahetse. Rero yari yipfuje yuko twomuhinda. Ndamubwira yuko ari hari chambre iri vide mugabo urazi yuko ivyo ngaha twinda kuvyumvikanako. Nanipfuje kukubwira kugira ngo nimba ubona bikunda ndabigusavye. Ko mutomari ndabigusavye kandi babarite. Ni umu petit frère kandi yaramerewe nabimuhira kandi ni charge igabanutse ku muryango. Rero nagomba azemi kya chambre gatoyi hama namara guhembwa nawe ndazi ko ari umusore yiyemera nubwo yarafise ikibazo c'ubushomeri atashaka kwipangira iwiwe
azomenya kwisukura hamwe aja mu nzu ntihanuka agakuye mu kirato ngo usange ngo akuye ibirato menga ngo yapfiriye mu nzu. Newe je ntumbona je wivire petit frère wanje nanje. Yego ntaherewe. Yego. Uravyo ano umuntu ari shike. Umuntu ari shike vure musivye nyene ko arafisa ikibazo cy'agashomeri gusa. Navyumva na mugabo ari propre ndakora yi. Okay, aho rero naje sinobikwangira ari mutoyi wawe. Kuko nawe uhindutse muri no minsi umeze neza. Azoza. Bunyemera shiri bunyemera. Mugabo hariho amashariti. Sharti za bugiye abukobwa bigana ugasanga ngo girlfriend nzobuvuna imikorikori. None shiri. Ntegerezwa ko je nzovuga ufu hano cyane byose. No ndamwizeye ndamuzi vraiment. Uwo mutipe n'umuntu ari ku n'umuntu wanashaka nivyo bakobwa atani byaje mu cyaro. Ego vraiment n'umwana nzi neza ingene yakuze. Urabyumva? Mbabarire cyane. Wewe nena kuhiye. Nous on a combien de petits frères. Ego. Twashitse duteba. Mahoro. Karibu cyane. Murakoze. Aha ni muhira wisanzure. Ego merci beaucoup. Ndabona umwana Murakoze. Murasa. Mwatabara mu tutuntu tw'amande. Murasa kweli. Okay. Twageze ngaha dutevye mvuye kumutora namucanyana ku mwaka. Hama nazi kuvyura. Rero yitwa Dieudonné. Bandanye muvugana byinshi kuko cyangwa amaje ku kazi urabona ko cerewe gato. Ego nta kibazo ndamanze ko Dieudonné. Ego karibu. Merci. Mugiye ko ari muhira. Merci. Mufate nka mama. nanda ndabona ashimwe isa. Sawa. Chérie bye. Sawa. Ugira akazi keza. Karibu rero. Murakoze. Uraho rero. Ndashimye. Wisanzure wumve ko hari muhira. Asha nukuri ndabona kweri umwana wo mu gisagara. Wisanzure wumve yuko ahangaho hari uri nko mu nzu nyine wawe. Hanyuma mu by'ukuri nakwisima isani ariko nubwo nabivuze nyine kubera nyine nyine mukuru wawe uri muramwanje. Yego. Ubwo ubona nkuze sinkuze cyane kandi urabona ndasesuka. Hanyuma ikindi naco nkwibaritse mu buzima busanzwe ukunda gufungura iki cyangwa ukunda gufata ikintu cy'ikinywaji kimeze gute? Ndakunda agapirimusi. Agapirimusi? Agapirimusi kumenga n'akabantu ba ruguru. Oya kararyoshe vraiment kararyoshe. Nuragerageza ngo mwaka Hennessy natuyoga nyine tw'abazungu nyine ushobora kumwanya ugaca wumva nyine umengo uri mu yindi si. Hariho iyo nanyoye gusa sinasomye neza ngo ndabe ukuntu byari byanditse ibyandiko. Gusa kubera ndabona abandi bagenzi bari kumwe twigana nabona bari ko barazino nanje naranyoye ndabona biraryoshe ngiri muri itsa. Yo bari ko ukanyoye urumva nyine ko hari ibintu biko birahinduka nyine mu mubiri. Hanyuma kujyanye n'ifungurwa nabyo je mbona sinzi ko wafata nk'agapizza. Ndanezerewe cyane mugabo ngo mukwisabira ikintu kimwe gusa. Sorry twebwe turacari abajene bari nta mukozi dufise kubera urazi je sindaronka akazi. Nagomba ndagutume nze kugura akantu nyene wumva washobora gufata ko kunywa kugira ucankamuke kandi naje ucunzanira. Mugabo kweri umbabarire ko ndagutumye umushitsi
bahora bavuga ngo umukobwa niba atawumushitse ariko nta nta kibazo na pe turaba kuko namaze kubona kuri uwo ngaha kandi ndabona umuntu agambuka wenda kuzanira agace numva nshakaga koka kubera mu nda numva ameze ukuntu numva nshakaga koka ariko none jewe koka ntayo nofata kuko kirazira hari igihe usanga nyene hari ibintu nonone banzanira akaji banana yego urakoze Mabuja. Sawa. Ndarinzanye. Yo, zana bofu, zana ntangorane, ariko ndikora. Sawa. Zanino. Sare hiyo. Nta kibazo ariko ndiko ndakora nzanira ino. Zana, ntutinye. Ntutinye ntangorane. Karibu. Karibu. Kumushika. Imagi kwa kiwanje. Oya, ingo ndakaguhera hano. Ngomicare hano. Tuganire, nta kibazo. Ngomba uhamenyere. Kugira ngo fatira nzara turahori. Kari kure. Kama ndamugirira ko kwa. Ele que vamos ser sempre. Você do que? Você do que? Iya kuzuza n'ibintu by'abashamba. Oya. Icara tukanywera ngaha. Oya raye. Aha ni sawa. Tuanze tugire hasi. Cheers. Rero nuko kwisanzura. Ufise icyuma cibitse. Yo cyane gose. Aha ni kwa naho umukuru wawe nyine. Uno musekitera urera cyane usana na pinki we aka ni ka pinki narimenye ni musekitera ye aka nako mu gisagara nenda uragakeneye nkaka agasekitera nkaka je nasanze hari we ugomba gasa neza ugomba gasuka je ntangorane wanje nzo guhindurira marko zohindusubira aha warashitse yumva gute turiko je n'umuntu umwe kuri aho kumenya urutima rurakuba kubera mu cyumba nkaho ubona ko ari hatari aha ntiyateye ubwoba yateye ubwoba
oya ateye ubwoba nabo unisanzure. Honey, chérie. Surprise! Surprise! What surprise? Yeah, good. Come on. Surprise! Surprise! Chérie. Chérie. Surprise! Surprise! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, honey wangu. Happy birthday to you. Honey, are you okay? Yes. Good. Urakomeye neza mu mutwe? None wowe ntiwamukwiza umwaka tariki 30 z'ukwezi k'umunani. Soma naguteguriye. Chérie. Naguteguriye. Navutse mu kwezi 12 chérie. Oh, nari nabirose. Meze neza? Meze neza. Naryamye saa sita nca ndota nyine mbona ndiko ndagutegurira umenga hageze na umenga no ku kazi babikoze canke ngira nariko ndarota. Ugende neza shiri ariko wumve ko ndagukunda. Shiri akazi keza bizu. ndabona kweri waratagase uko twagushitse. Reka none kagutagata ndashaka ukuri nabasha. urazi maze kuronka kimuronka n'ikindi jewe urugo ndarumereyemo neza rwose ahubwo ubuhombere maze iminsi ndi muwo munezero. Abo reka rero inkuru zo mu rugo nyene ndabibona rega biragusa vrema. urazi yose kimuronka n'ikindi jewe sinoguhisha. urazi yuko kuva kera tutahishanye. Ego vrema urabizi ko uri umugenzi. narironkeye iyo bogara y'umusore. Isa gute mbere ndamwiyumvamwo. Oyasubiramo ibogare atari umugabo wawe. Yoho saze kandi wewe erega hajya iyo utanguye n'ibindi birizana. Ndakubwire imikoshi ibiguhezeko. Oya reka hajya utararonka umusheri umenga bose barakuraba bakanyunya iminwa. sengera rero je nanje bigende neza. naho baramaze kuronka. je ndamufise gusa nyene ntibiratoranye n'umurongo. bitu gusa wewe utaraze babandi bameze nabi. oya reka n'abahungu ntubazi nyene kandi niko bisengeranye. sha nzomunyereke kwera uza kunyereka n'agafoto kiwe nzomubona ejo. je rero aho ngeze nukuri urwo rukundo ndimo rw'uwo musore kuri na sheri ntatagira igihe nkamwibagira. oya reka yego mana yanje ahubwo ndagowe. uragowe kweri je sinumva gusa umenga ivyo sindabishigikiye kumucamwo. none gashaka je numva amahoro yabuze ahubwo manura. je kweri numva umenga sindabishigikiye vrema. mukiri n'abajene mariye kweri ugaca utangura basi nyene numva umenga nyene sinzi sindabishigikiye ariko n'umuntu nyene twagendanye tuzinanye urukundo rwakuje. nanje sinzi ibintu byagenze kweri muga naho mpanura. nuko bamaze kugushika nyene nsengera gukora ngeza hatemba urukundo n'amasazi pe. ndakubwire naho wogira gute sindota ndekura. oya reka ntawe noheba n'ukuri. aho shiri wewe ngaha
ubonye Manawe. urizanye Nize kwirabira umugenzi wawe ndi kuba ngaha. uza nk'umusuma wewe. Yego kweri aka nakagaye kweri. Ibi bintu je novyemera. Nari mfise imipango nuko n'umugabo twambikanye impeta ndamuheba kubw'uyu musore, ariko aka gashano k'agakobwa ngo nuko twiganye gace kaba ariko kamutsindira. Reka nshiremo iyisumu ya panya mpaka duhigura mpaka kapfuye. Ewe ninagira muzimane ndabitomboreye. Hatari wishinze mbere gacisha Ariko ari umusheri wawe nyene ubona akunda iki? Umuntu yomuha iki? Afata iki inafungura? Navyotsi ndotsi ngo ndagufata. Umvise maze ntavyotse nize ngo ndagufata. Abakozi barica kare babifashe naho kwitaka ukamenga n'intozi. Akunda agakoko. Gacike. Nayitsina. Hanyuma rero reka ndabasabe nukuri sorry. Reka ndagutuma uze kudukoreshereza inkare zitatu naho biruko ego we yari umugenzi. Urumva biciye wowe ubumwe kandi uciye usanga ntara na muzima ahubwo ngira ngo Imana yabikoze kwe. Inkare zitatu. Ego. Kwa hajya kwa Claver. Niwe mbona agira neza. Niwe agira neza. Atube turagira shakaramera kwe. Oke ho mugenzi wanje. Ningene twakundana. Yo, Imana ikora ibitangaza. Kende wa mushimye ariko ndakubwiye. Shazurasengera rero umuhungu bitoro. Yo, ahubwo ngiye kuza ndamuhanura gukunde rwose. Itangure no kwambarana Ifasha frame turanasengera. Yo, reka. Ubu rero ngiye kumavyiga ukuzo muri mugenzi wanje. Bazodukoma. Kugira nyine twakundana tuciga. Tuzosumbiriza. Asha, kwiko Imana ndaryoheye. Nani kutakabasha rigakabasha gagutumye ndakongera hari ibintu birahari. Yego ndanwa kweli. Neka shaho. Si wacu ntitwamaze kubimenya. Nta kibuze. Aya. Nta kibuze n'ukuri. Asha kaninywe. Asha Mana yaje. kagutembe neza mu gihe. Yo Urakoze. Nawe kagutembe neza. Niki kandi nibiki ubaye iki yamufashe mu kamana kandi nibiki ubaye iki kandi ubaye iki mufashe nacho yamufashe kandi ubaye iki n'ubundi ko ndiko ndarondera sheri wanje ubundi bwabwo ntaza kubona ko ari jewe ndamwishe ahubwo rero ngomba ngende ndatwara kirya kiziga ndagitware mu cyumba je nisubira muri salo nicare hama aze gusanga nicaye hamwe yasiga biza kwitwako apfiriye mu cyumba kubera nanje ntinjira mu cyumba iwe ndi umushitsi ntaza kumenya ko ari je namwishe kandi ivyo nivyo kagenda bikenze uko nyene ko musanze wobanza imanganije amatohoza nayo undi ho ntaza
aza gutahura ko atari je ndamwishe. Se nibyo nuko nyene. Nubundi kwikiziga ndagisize hariya mu cumba, mundi niyaze nza kumubwira ko yapfuye gute, byagenze gute, ko yasize turi kumwe. Ahubwo rero ngomba nawe ndaba ikintu mpitana ndamunenge neza aje nawe nce ndamwica bivyume vyumye, ubundi bwo n'ubundi sino niyoce njana mu gasho nkaja kuvundirayo. Kandi ivyo nivyo ingene ndabigenza ubu nta vy'abashirishushu bibamwo kubera ari kiba camaze kuba. Ingewe gusa. Shelly, nega não vai ser. Vai, Nick. Shelly, Chuchu, Nick. Vem, Chuchu, Chuchu. Vamos. Não vamos te dizer aqui, mano. Mas filho vai enganar aqui no Cuimar. Sério? Chuchu! Sério! Ariko gamana amagorwa ntasigaye yandi, none nk'ubu by'ukuri byanje bigiye guherera hehe? None nk'ubu ngiye mugabo nta kundi ndi bugire. None grand frère aje asanga ibiziga bibiri mu nzu kandi ari je yahasize, ko by'ukuri yo kwiyumvira iki? Ariko nuko biruko je nta ruhara ndabifisemo. Mana unzigamire ubuzima bwanje, niwuzi iyo ngiye, niwuzi n'iherezo ryanje. Ariko icyo nzi grand frère tuzosubira kubonana, kuko igikorwa yarakoze cyo kumfasha mu buzima cyari igikorwa gikomeye. Ariko nanje ibintu bimbayeko aya n'amadayimoni. Yesu umfashe, niwuzi iherezo ryanje.
ndamugushikirije uno mukobwa niwazokubera umugore kandi yongera kubere mama wawe mu gishingo cyaho wambutse ntacu azokubera umuvyeyi. Wow. Ingura wa mugore wawe bamufashe Nini kireka kungora. Tugende urabe wa mugore wawe bamufashe ku ngufu. Bamufashe ku ngufu wa mugore wawe. Reka kumvuruga. Ingwa tugende bamufashe ku ngufu. Nariko ndarota cyane nariko ndirirwa ibintu mbonye ngahantu n'ibikigama. Madame. Pas possible. Na madame yapfuye. Petit frère. Petit frère. L'imbuto zose yatwaye. Ni mutipe hari icyazi kuri ibintu none wewe ubahe ninde
Non, faut la police. Nifuje rero kwitura mwebwe abajejwe amategeko kuko jewe vyashikiye mu rugo rwanje n'ukuri biteye agahinda n'ubwoba. Mu bisanzwe uko vyatanguye nahaye indaro petit frère wanje. Urazi abajene baheze amashuri ubu akaronka akazi. Nta mara yo kwirasiona bafise gupanga ko kurumva babigoye tuvugana na madamu rero ko yoza mu rugo. Nahora tubanye neza atari ikibazo na kimwe kihaba mugabo ikintu cabaye mvuye ku kazi Madame. C'est pas possible. La madame yapfuye. Non. Petit frère. Petit frère. enda kwereka ifoto yiwe ngiyi niba muntangiriza niba mutangataniye amafoto kugira ngo bikiri byiza bizima tumenye ukuri kwa zino mfu murakoze cyane sawa ikibazo kirumvikana kandi kirataburitse ikibazo kimwe muvukana mu ndimwe canke nuwo mwamuvukana kuzwara usanga muvukana kuri so wawe nyoko wawe usangira abavyeyi bose papa na mama umwe sawa kugira ngo rero ibintu bifata inzira iyo foto ntama turashobora kwicisha ku radio nkuru y'igihugu dutangirize hose dukora amafishaje ku marezo sociaux parfois biraza kutworohera gufata uwo muntu uramukoze cyane kandi hariho n'amategeko ingene twebwe tubigenza mu gukora amatoza ari wacu navyo biraza kudufasha kumuronka vyoroshe sawa yego murakoze cyane sawa yego umva ndaho umuryango turabwire dutunganya rero ivyo biziga genda mu kugira ngo sinzi ko bizogenda kugira autopsy bo ivyo twanza kubivugana tukaraba info y'abatwoja tukaraba nk'umuntu wo ku hospital tukamenya ingene vyogenda zose information zose tuzozironka telefone ari iyi ni sawa tuzaje muri morgue no vyo babyiza naho birafasha kuko ari ngaho bituma vyononekara umwanya ubonetse n'umunsi turaza canke ejo Jefisi ikibazo ukuvuga ngaho amaze iminsi 3 ntafungura ndi umunyeshure niga ngaho kuri energy nkanze ngaha mu Giswahili kujya gatatu yo mpore n'ukuri ko bibabaje cyane none byaba byagenze gute je sinzi ikibazo cabaye muhira bahora bandungikira rasiyo nkafungura aha nurinda mbona ngaha ni kuri kwimana ndashonje je ndashonje hamwe womfasha ukampa n'akantu ufungura wowe ukoze ariko ko wumva ushonje reka manze ndaguha akavoka uze kuraba ukuntu bigenza urafungura akira ndaguhe n'amahera uze kuraba ugura akavamo uba urakoze murakoze ndabashimira
nukuri murakoze cyane, merci beaucoup. Imana ibaha umugisha, muri abantu b'Imana. Wa musore garuka nganda kubwira ikintu ingo ndakubwire Sa wambwiye ikibazo wari ufise gusa muhira ndafise agaceri gasika nk'uturo 10 urashobora tuza tukagenda tujanye nkaguhereza ukaza kuronka utwo urateka kugira ugende unafunguye ndazishika muhira dusanga bimeze neza. nukuri merci mabuja, nukuri murakoze cyane. Ego murakoze gushimira makora ngo ndakwereke ngaha usigaranire gatoyi ndagarutse. Ego nawe uguratura hinge nk'iki mwana yarafite na telefone kandi we wayihushije barangwa muntu sawa nawe mahera umviriza rero aya mahera wewe ujya mu mere twamupapu je na mupapu ishakoshi yarafite phone nawe ategerezwa gufata telefone ukayimupapura ukayitwara nk'aya mahera niwe wanzanye mwigire ego ariko nta kintu na kimwe wigeze ukora je nije namwibiye amahera nukuvuga yuko kwa amahera 5 10 kenze nayandarenga nta nijana ndakura ivyo ntibikunda nta kuntu twokora idiri hama ukene kujya amafaranga wewe aho urimenya nta n'ikingorongoro rero nyakubahwa narinje gusaba ubufasha hanyuma twaba turaharura amahera kurya abakozi baharura amahera barondeye
nawe yamye ngaha apfuka nawe ko bishe umuntu wawe numva hama rero foto ndayifise amatohoza agiye gukorwa tuba telefone ryawe sawa ndamunsi kandi nyine tuzobikora je ndabizi tubireke tungane bukore contact yawe n'umwidondoro wawe byose nakimwe nabitanga sawa Mama ni sawa. Ni sawa. Mahoro. Karibu ngaha. Murakoze. Mama naringe ntakubwiye. Umushitsi afise akabazo gatoyi saha inge ndagarutse ndakubwiye. Sawa. Amahoro none. Amahoro turashimye. Karibu muri sawa. Murakoze. gushikirije uno mukobwa niwazokubera umugore kandi yongera kubere mama wawe mu gishingo caho wambutse. Tukaba tugeze mu mwanya wo kumenyesha ibijyanye n'umutekano ku mutumba wa Ntobwe komine Gitega province Gitega hakaba haraye hibonekeje ubwicanyi buriko burarangwa n'abagabo babiri. Uwa mbere n'uyu, uwa kabiri n'uyu. Aba akaba ari bariko barakorwa ko amatohoza bivanye n'ubwo bwicanyi bwaraye bibaye kuwo mutumba. Uwo babona yobashikiriza ubutungane bubegereye kugira ngo ubutungane bukore amatohoza yimbitse. Urabona ko uzokwega pe ntubyiboneye nk'umuntu uzanye ngaha kwa mwicaye si ibintu bonekeje n'amatsiko. Mama naje yasanze ku isoko sinarinda muzi yaje asega kurya yoza asega abandi. Nawe umuntu aje akagusega kurya baje gusega abandi uramutora nta na kimwe. Oya dukoresha ubwenge muri iki gihe tugezemwo si mpaka ngo tubone ubonye wese nguciyora ngo n'umutima w'urukundo urabanza ugakoresha ubwenge nawe uzonkwega yawe narakubariye. Genda rero wowe uramuganiriza nanjye nje kuraba umutware kuko urabona gaha ntakiye mpamagara ngo bamufate bose ubona ubona batujyana nanjye twese. Reka ngenda. Mwiriwe meze neza bebasha wafashe ukandangira umuhungu yitwa Jack naheruka mwibi bice ariko namurondeye namubuze. Umuhungu yitwa Jack mugufi w'inzobe. Yego hariho abangaho kuri porotare aho haruguru gatoya rero naringiye kuraba mutware mugabo reka mbaye ndahakwereke. Nukuri waba ukoze cyane kandi waba umfashije.
kujya umengo wafite amaso n'ibiki. Mama wa muntu namubuze iyo yagiye. Namubuze je ninjiye mu nzu ndaburi yagiye nahasanze yashakoshi yonyene. Mana saraye. Hewe je nanje byose bwashikame kwa mutwara. Bijya ndiko ndaduga duhuye n'umuntu ashambira ngo ndamwereke kwa Jack. Umuntu wa. Hewe mama kiye. Hemwe. Mokama. Niga twari turi kumwe. Daga ngo tatuza nani? Yo kwatawe mbona. Twari turi kumwe kweri ngo yabuze kwa Jack ngiye kamwereka. Grafre uri ngaha uri ngaha gute? Nta byinshi nkeneye. None uba hehe basi? Nubu duhuriye ngaha. None ndekura basi tuvugane. Urazi ibintu nkoreye? Ndekura Grafre. Urazi ibintu nkoreye? Nta kimwe je nagukoreye. Ngo ndakubwira. Ivyo wakizukiza mbira ntavyuzi. Nukuri kwimana hane kimwe. Abantu babiri bose. Babiri bagize. Ibiziga hajya. Grafre nasanze nukuri kwimana nanje bapfuye kujya nyene. Ntabirefunga. Naje nasanze bapfuye kujya nyene. Baba bituma nigaje. Nukuri kwimana ndasabye. Urazi bituma nigaje. Ntaconzi. Ndagushiraho ubundi ndamushitse. Sindaba ngo nibikiri ibindi. Yewe mugize iki? Urahabona. Ninde ndakujana ho yinde? Oya mbabari wibuke basi yuko twose rimwe nukuri kwimana. Oya mbabarira. Ndagusabye mbabarira. Je umuntu yaga ko tuvugana je waza ngo hari birebire. Humura. Ivyo muri mwe ntimubizi. Je ahanaje ndi intumwa y'Imana. Simva nga hafi je. Mvuye ku mupaka wa Tanzania. Aho bita mu mabanda muri Makamba. Nzangwe namwe
ivyo mufasa ibindi ni imizimu y'abavyeyi banyu. We nka wewe mukuru ntiwibuka ibyo so yasize ababwiye, ntavyo wibuka? Mama rero bane banje igituma mbakoranije ngaha hari amabanga menshi ntababwiye, hari ikintu cy'abasokuru badusigiye arico nanjye nashaka ko ndi bubahe kugira ngo nanjye ndambe, mukankundira nkabaha imizimu basigiye, nta kibuza ntashobora kuramba nanjye nkaguma ndi muzimu. No. Oya, oye. Bana banje. Ibyo ntimubyemere. Ibyo ni muri kahise ka kera. Ariko butoni mukuru. Ntaco muzoba. Kandi mukanguka muvyanse. Muzokwama mujyana. N'abagore muzozana. Ntimuzobana. Bazopfa mu babure. Nukuvuga mutavyemeye. Mwebwe ntuzoba munyasi. Oya. 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 Naho bagiye ntaco bazoba, kuko na jewe ndafise iyo naje mva. Kandi byari miseri muta nta muzimu wa mama wanyu hariya. Dawe Wowe kundongera iki? izina rya Yesu nagutegesa ndende bamwe mujyana. Wowe ushakira iki? Wowe kundongera iki? Hashamure none uvuga genda hoki. Munkundire ndabasengera ndabakure kwimivumo y'amadayimoni yabaherekeje y'abasokuza. Mwami Yesu, Mwami Imana, datanye n'icubahiro. Ndagushima kuri Imana itabesha. Yero kwanyeretse Mwami Imana ndariguyemwo. Cyo bashimwe n'ivyaye data. Nenda bakorese Mwami Imana. Ndagwaye umuryango Mwami ubahumanure yinyuka mu y'amadayimoni ubutacongera kugaruka kuri wo Mwami Imana. Babana bawe Mwami Imana bamahoro Mwami, baba mahoro aho bari, bamahoro aho bari Mwami. Mwizina rya Yesu ndabagwaye Mwami. Amaraso yagico kini Mwami Yesu abasesekeko abaseka ariko Mwami Imana bamenye icukuri Mwami Imana bihane bazoba abakozi bawe Mwami. Mwizina rya Yesu ndabisenze nizeye kuri Imana y'umwizigirwa uri Imana itabesha data. Ndagushima papa. Amen. Munkundire muvaha mugumbiranye muba mahoro. Mwami Yesu abahezagiye.